Hi guys, how are you? Welcome again to my YouTube channel. Kuri channel yanje Birakabije, nizere ko mumeze neza. So, this time I'm going to do a story time because I have something to share with you. Kubera numva like I want to connect with you. Kubera ko nimba wazi subscribe kuri channel, I told you that you are my bestie, so our bestie baramenyana. I'm not going to talk about others' life kubera ko sishaka kuzanisa kungaha na drama shaka. I just want to connect with my people. This is my natural face, by the way. This one is a tattoo. Don't get confused. Ntabwo ari ingohe zanje gusa nyene harimo ingohe zanje. Swat nariko ndaraba ikiganiro ca Mona yakoranye n'umugenzi wanje Dacia. Hama ntaho bihurira n'ibyo ngira mvuge, ntaho bihurira n'ibyo ngira vuge, ibyo bako baravuga mugabo niho nagize inspiration kugira video de moi de parler like how I am actually, kubera ko nibaza ko abantu benshi like kubera kuba kuma ecran kenshi, kubera kuba mumbona kenshi, sometimes people think that they know me, which is true kubera ko muranzi the other me, but there is another me that you don't know. Niwe rero nshaka kuvuga muri kano kanya. Sinzobaha like mubuzima bwanje bwose kubera ko I think that munanje munyemerere kugira some private life, sivyo? Even nubwo muri mu cyumba canje. Okay, it's okay. Ariko nyene I'm not going to show you the whole room. See? Kora ko nababwiye ko I deserve some privacy. Swat. Entre nza kuvuga ndiko ndagira makeup kubera ko kandi ntibizo watangazemo ndiko ndagira ama story time ndiko ndagira makeup. It's just because I love doing my makeup. I love kuibona ndiko like my face really glow. It's glowing. Gusa ni kubera ko ndashaka kwiga kugira makeup, like I'm going to learn to do my makeup with you. So ntazo bashaka kwiga kugira makeup, reka tuzovyigire hamwe. Maybe ababizi bazara ama video yanje bazabara nkosora ati ngaho hagize nabi, aho hagize neza. Next time ngize story time swenda bikosore bige bambwiye nkosore comme ça n'abandi je vais partager ivyo bambwiye nkosore canke mubone ngenda bigira. And then abatabizi, of course, abatabizi ko abazi kugira makeup ndazi maza gutwenga iyo nza kwisiga mugabo ntimuze gutwenga ahubwo muze kunkosora, muze kunyigisha. So le sujet j'ai kuvuga about me being a public person. So first of all, thank you for subscribing to this channel kubera ko it shows me how much you care about my stuff, ibintu byanje. And merci kuba subscribe kuri Sawen Vibes. Merci kuba nshorera kuri Sawen Boutique. Merci cyane gose mu wanje. Antwa kuba ngeze ngaha anyeje vusi rodovable. Ndabashimira gose kubera harimo parnene cyane yanyu kuba ngeze aho ngeze uyu munsi. I will try sivyo kuba iyi ni video ni ntoya mushaka kumenya mugabo nzarangerageza kugira story time. So ihari kintu cyora kinteranya n'abantu. Rero afite kubera abantu baba bambona cyane ku réseaux sociaux, they don't know ko ndumu introvert. My introvert people, that's kumwe muza kuntahura cyane kurusha kubera ko peut-être tuza gusanga hari utuntu tumwe dusangiye. Bon, soit umuhungu wanje aje kubaha bizu. Comme d'habitude ama video yanje nkoreye muhira ategerezwa kwitamwo byanka bikunda. So first of all, ama activity yanje principale ni abiri. Ni gukora, kurondera inoti, kurondera amahera kugira ngo sinze baho nabi, sho kwiteza imbere, abana banje nk'ico bajya, ora nk'ahantu baba.
hama activité ya kabiri ni gutaha direct muhira kuba mu cumba kumviriza indirimbo gukina n'abana kuraba filme niyo activité yanje makuru uzombona gake ngo nasohotse uzonyumva gake ngo nasohotse uzombona mu maresto make ntariko ndakora mananje bade kumwe n'abantu banje babandi bo ku mutima babandi vuga ati abanye ndashobora kuba kwirekura nkavuga nkatera inkuru nka Sara si je veux tu vois like kuba jewe kubera ko I am a very shy person iyo tumwe n'abantu tutazinanye niyo mpamvu kenshi je mbandi muri chambre jamba de buhira kora kumva de mpamba de muhira nyene simba tukwe n'abantu tutazinanye niyo mpamvu afata ingizi video kora ko birantananye n'abantu benshi bavuga oye wazarishima ujya mugenzi hano nagira bagenzi banje ujya mugenzi wawe urishima ko urumva usanga ari gihe dushaka guhurira ahantu ugasanga like ndi bubu ndi kiragi canke sindiko ndisanzura cyane kora ko that's how I am. Hari abantu bari baca bibaza ngo ndiko ndazana ubustari ndiko ndigira umuntu wa hatari actually ubwo bustari abantu bamwe bambona ko je ntabwo dapfa nibonye ko namanyine nikustara nyine nk'umuntu asanzwe ari aho tu urumva rero ndayigize video kugira ngo abantu batahure like hari abantu baba bibaza nyine ko akuru ufite kuri uri mu celebrity baguma bakubona bakuzi kenshi banakubona uri kuravuga bagaciye bibaza ngo they really know your story, they really know your life, like nta kintu kimwe batazi kuri wewe mugabo nukuri hari ibintu byinshi gose mutazi kuri abantu mwirirwa muraraba mwirirwa murumviriza kora ko hariho ubuzima bumwe baba partager mais aussi umuntu ashobora kwirirwa ariko arivuga imisi yose nguvuga ngo je meze gutya ngo je ngukunuku mugabo nyene nkuko je ngizimana nka occasion kubivuga kugira ngo peut-être abantu bamwe batahure kuri twahura ngo barabara bakabona ndi bizarre genre simeze kugira bahora bambara batahure ko like hariho umujewe yabaye activated like undi muntu jewe yabaye active atarubya muntu amenyere ku marezo sociaux kubera ko turabakunda like turakunda abantu badukunda mugabo defo hariho personality yawe ubu ufise muri wewe udashobora kwinyoha like hari gihe bikunda ko uyinyoha uyizimya n'ikindi gihe vyanka complètement ukumva wo kwiyugarana wenyene wova mu bantu wo koma induru urumva rero aba introvert ndazi ko bantahura hari gihe shaka kuba c'est programme y'ahantu gusohoka kuryoherwa like guciringa n'abandi bantu mais uwo munsi ugeze ngirima naho simbe ndi muhira ntibifa bikunze ko mva mu nzu umva ndi motiva nk'ama motivation nkibwira umaze kubipanga kandi biza kuba biryoshe mugabo nkumva kuba mu gitanda nivyo biri better than kugo akuja aho hantu rero abantu bibana jewe no kwimana muze mu ntungu kunyene gusa nyene ndiko ndiga kubigabanya kubera ko des fois hari gihe nyene bikeneye ko uja mu bantu kamenyira abantu kamenya ati dazi le monde extérieur imeze gutya abantu yo nakamara amazi kandi rero nikibuza ko biramutse binkundiye ko nsohoka like ndi kumwe n'abagenzi banje abantu dukundana nisanzura nyene nkaryoherwa mendi mu bantu tutazinanye yo mukumigwa mumbonye rero mumbonye muzize muramvugisha kora ko ndahantu hari mood ndaja muri mood magada hantu hahoze cambikirage kusuma abantu bari barahonye aho hantu reko ko babasinga bakuze nk'umuntu avuga cyane bagaca kubona hoze baca mu mengo biri like ntibiri natural like ntibiri normal kuba mpuze yeah. So my people, that's me, that's the me that you don't know. I will try to do more videos like this mugabo nyene ndosa kanya. Okay, so this is my makeup yanje yatwengeje nuko mafise doya gutwenga ibintu bintu nisizanye nyuma yuko birantwenza mugabo nyene nabigize mu mwanya mutoya. Sometimes I do better my makeup, sometimes I don't kora ko still sindo mu artiste wabyo mugabo ababigira neza mumbwire what I can change. Hama next time nzobihito ndababwira ati bambwiye mpindure kino kintu naragihinduye and mubona hariho différence ya avant n'ubu. Alors les gens, moi je vous aime. Merci de partager ma vidéo. Let's go.
Here is my final look. Please, objectif so kunwenga. Objectif no kugira ngo ababiyize batse kugira makeup kundusha baze kumbwira like objectif yo kubona agize makeup. See, the story time was to know much about our introverti. Kuko après iyi makeup yose meje kugira mukayanga ndabihanagure uretse ko atanamwe ngiranje yabandi umuntu ari normal mba nari kuca nkaya map y'ahantu nja nsohokera genre ce soir kugira ngo makeup yandenze gupfa ubusa ariko uretse ko ntaja gusohoka sinza kuva no mu cumba like ninja ndazira ngaha. Alors les amis, au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la partager. And thank you for your comment. Thank you for your encouragement. I really, really appreciate and I love you so much. You are my big family and you are my comforter. You comfort me a lot. I love you. À très bientôt.